bakundwa nshuti z'umusaraba ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Mugiye gusangira ijambo ry'Imana n'umwungere Benjamin Shimirimana asanzwe arongoye ishengero rya Eglise Vivante mu Kanyosha quartier Busoro. Ngiye kuvuga kubijanye no guhimbaza no gutazira. Guhimbaza no gutazira n'ubuzima tubamwo, si mu rusengero gusa, kuko guhimbaza no gutazira no guha Imana icubahiro, kandi bigaragara mu kubaha Imana, kandi bikagaragara mu kumenya ko Imana ari ishoboye vyose kandi ibereye gushigwa hejuru, ibereye gushimwa. Guhimbaza no gutazira tutegezwa kuvyiga. Indirimbo turaziga, turiga ubuhinga bw'ingene dushobora kuririmba, turiga ubuhinga bw'ingene dushobora gucuraranga, turiga ubuhinga bw'uburyo butandukanye ingene ibintu bitegerezwa gukorwa neza. Ibuhinga bwonyene ntibuhagije. Ivyigwa kanaka dushobora kuronka mu buryo butandukanye, ivyo ntibihagije, ariko kandi birasaba ko tuba turimwo amavuta ya mpwemu yera, kugira ngo igikorwa turiko turakora kibi gikorwa kirimwo ubushobozi bwa mpwemu yera. Iyo igikorwa cyo guhimbaza no gutazira gihagaze gusa ku buhinga, gihagaze gusa ku majambo yo mu kanwa kacu, ntabwo bishobora guhindura ubuzima bwacu. Bituzanira kubwira abandi, bituzanira kubivuga, ubwacu bitaduhindura kandi bidashobora guhindura n'abandi. Ikintu gishobora kuduhindura kandi kigahindura n'abandi nuko haba harimwo amavuta n'ubushobozi bwa mpwemu yera bukorera muri twebwe. Ivyo rero tuba two turavuga, ivyo tuko turakora, ubwacu biratwigisha bigaduhindura, hanyuma kandi abo tuko turabibwira nabo bigashobora kubahindura, bikabigisha kandi bikabahindura. Haleluya. None rero ndagiye kuvuga uguhimbaza no gutazira bikora iki. Tugomba kuraba rero akamaro ko guhimbaza no gutazira, inyungu iri mu guhimbaza no gutazira. Ubwa mbere nuko biha icubahiro Imana. Rero ubuzima bwacu bwose, yaba tuko turakorera mu mihamagaro yacu, yaba tuko turakorera mu ngabire zacu, yaba turi mu rusengero, yaba turi muri business, yaba turi mu bikorwa vyose bitandukanye, uko ubuzima bwacu butandukanye mu budasa bwacu, umuntu wese hari nukumenya neza ko igikorwa cyose urakora mbega urukura hesha Imana icubahiro. Haleluya. Kugira ngo duhe Imana icubahiro biradusaba ko turaba ivyo Imana yakoze. Nta kintu na kimwe cotuma udahimbaza Imana, udaha Imana icubahiro, kuba ugifise impwemu z'abariho ukabuhema kuri gusa, ico conyene uhe Imana icubahiro. Kuba ugifise amaso abona, ico conyene uhesha Imana icubahiro. Hanyuma ikindi ca kabiri guhimbaza no gutazira bikora, bidushikana mu bwiza bw'Imana. Haleluya. Igihe cyose rero tugomba gushika mu bwiza bw'Imana, nuko muye tubikora mu mpwemu no mukuri, biratuzanira mu bica igikorwa cyo guhimbaza no gutazira tukumva turahindutse. Ica gatatu guhimbaza no gutazira bikora, bidushikana gutsinda intambara yo mu buryo bw'impwemu no kugaragaza ukuri kw'Imana kubagize iyi si y'abatizera. Haleluya. Bidushikana, ico bikora guhimbaza no gutazira, bidushikana gutsinda intambara yo mu buryo bw'impwemu mu vyo duhura navyo. Ni naco gituma kenshi namavuga ngo kuri mwebwe mwakijijwe, kuri mwebwe mubaha Imana, mwebwe mwavyawe n'Imana, nkuko ijambo ry'Imana rivuga, ico nico nizera ko icyavyawe n'Imana cyose cyama kinesha isi. Ntukarondere kunanirwa, ntugategekanye kunanirwa ngo hari n'abandi bananiwe, oyabanamba, ariko wewe n'Imana yawe. Haleluya. N'Imana yawe mugiye witandukanije n'icyaha n'amanyanga, mugize kuri mukuri, uriko urasenga data mpwemu no mukuri, menya neza yuko nta ntambara nimwe yo mu buryo bw'impwemu, kuko ntitugwana mu buryo bw'umubiri, tugwana mu buryo bw'impwemu. Nta ntambara nimwe utazotsinda. Nico gituma muri guhimbaza no gutazira harimo gutsinda intambara zo mu buryo bw'impwemu, kandi iyo tuzitsinze tugaragaza ukuri kw'Imana kubagize iyi si y'abatizera. Nuko rero wewe wari kurankurikirana muri kino kiganiro ubushobozi bwa Kristo, ndagomba ngo dusenge mu izina rya Yesu Kristo, nawe wizere ko Yesu ari umutabazi mwiza ku buzima bwawe. Mwami wanje ndagushimiye kuri umuntu wese ari kurankurikirana muri kino kiganiro ubushobozi bwa Kristo, muri kino cigwa kijanye Mwami no guhimbaza no gutazira. Girira neza uyo muntu wese Mwami, umukomeze umujimbere, abandanya guha icubahiro, kandi bibandanye bimwinjiza mu bwiza bwawe Mana, kandi bimuhe gutsinda intambara zo mu buryo bw'impwemu, kandi bibere ikimenyetso ku batizera. Shira Mwami wanje
ishimwe muri we, muha indirimbo shasha yicagiye kuvuga. Mana komeza umuntu wese, umuhe kwihangana, umuhe kuramiriza mu ijambo ryawe ry'ukuri, kuko agira ngo abone kugira ngo abone kugira neza kwawe. Urakoze mwami waje, mpezagiye umuntu wese yariko arankurikirana mu kino kiganiro, umugisha, amahoro n'ukuranirwa no gutsinda intambara zaba ibigeragezo cyangwa ibyaha by'uburyo butandukanye. Umugobotore, umushire ku murongo wawe, agukorere, aguhimbaza, agutazira muhemu no mukuri. Ndavyizera ni mu izina ry'uwaducunguye Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.